nawe gusa. umuhungu nawe yisoneye ntaja kubundabunda ku rupangu kirazira arashika Umviriza. bakamubona shika hakiri kare rero bakubone ayo yandi masaha uja kurenza kuwijana ngo bigire Sinkeneye, we yahise amusama ngo sinkeneye. sinkeneye Sawa bana. sinkeneye urabona Ako rubambo vraiment. dufate nk'aho umukobwa nawe nayo duze Dorose, ruguru eh, urabibona ubu ni ukuntu abahungu bitanga cyane Ego. kuko abakobwa bakwitanga cyane ni gako uzo kumva uwo mukobwa basingara n'amanutse yoyo batabonye uwundi musore gamana anakumisi mapenzi ya dhati umukubalie yehe mwamaze kuyumva ni si yindi ni PM show yes I radio Black FM 94.9 baby ndabaramutsa mwamaze kubyumva twinjiye neza neza mu kiganiro nyezina yes I ni PM show 94.9 sho Black FM tweruka amakawa kamadaho ko ari babandi nyine batatu badatana mu ndagano dushaka kubaha ico bitwa show mukama turahabira wamubonye Sister G bikwaye niko pe za masiku amna za masiku Eh. ça fait de jours je crois uretse wowe ko samedi mutabonanye yahumaganye babonye igisuko gishasha oya ariteguye yes bamaze no kubyumva abanywanyi ba Black FM badukurikirana ku 94.9 Aha. ni ya vibe nyene ni babandi nyene batatu na wa mudemu wanyu yaje yakumi nziza Legacy. Ndetse wewe amakuru y'iminsi meza nta Ewe. wamboneye mbona asha Elvis umutima uyu munsi Mukama, uje mu nda Mukama. byose yaje amadreds yarayakaniye yes kivumbi rero tubanze tubone abantu badukurikirana baciye ku 94.9 tubibutse yuko twamaze kwinjira mu migano PM show amajwi mumva ne y'abandi nyene ni batatu badatana mu ndagano amasiga intatana na cyane ngo nabadasigana abonaboni ni Ruambo aha Darcy na kivumbi yesai abaroni bo Oho. bamaze kwinjira muri studio za Black FM aka kanya 94.9 kugira ngo babahe show sho ayiwaniro Badirisha kuya. Umviriza gato was tunatelemuka twakase uruhande yesai Jagat batu ya Butelele batu ya Pangagara quartier 10 bikwaye batu ya Kamenge depuis Kanyosha Buterere yes Kanyosha 5e avenue point numéro 5 Kinindo Kiriri Muko mon cher Stéphane yakabiga jabe muko sawa tuko nanyi sambamba kama kawa kama dawa abantu bari muri centre ville vous allez bien abadukurikirana baciye ku mbuga zacu Facebook Twitter YouTube na Instagram
aha nuko rero bakunzi ba Black FM reka tubashyireho ikiyago nk'uko vyama sahandi ni kuri 94 n'ibice 9. Ikiyago cyacu uno munsi rero si kindi n'umusore n'inkumi bahora bakundanye ariko rero kumvo z'akazi umusore abaye ngombwa ko ahindura komine, agahindura zone, agahindura quartier n'umutumba ahora akorerako. Araduze Tetre kwa duze ni ONG urumva Urabona bakundanye ibyo bubahwe. n'umwigeme bari bakundanye sana bose bakorera muri iyo quartier ariko rero ubu baba umusore mukanyosha umwe arahinduye ati agiye gukorera kumvo z'akazi Ruguru. agiye gukorera ruguru Muyinga. umukobwa asigaye mu kanyosha umukobwa asigaye mu kanyosha yigiriye Muyinga. hama rero Aha. wa mwigeme aha ararondera ya masaha yahora aronkera ko wa musore ntakimuronka yego umusore nawe umwanya w'akazi umuhaye agahengwe aca amurondera byamunaniye kwihanganira umuhini mushasha umwigeme nawe ati je umunsi umwe umwigeme ati jewe ndabe ko akinkunda yego umwigeme abwiye umusore ati sheri jewe ndagukeneye ku munsi wa Mungu umanuke aga umusore nawe ati nukuri sheri jewe nzoza igihe kiyaciye ni kininiya kuva agenda ntiyari bwagaruke ariko baganira urabona Kandi ubuhinga neza. bwaraje kandi neza N'amapere video. icyagabanutse si kindi wa mwanya bahora babonana bakicara bakayaga Yego. Ntawuhari. Ntawuhari. umwigemera ati nanjye ujya mwanya ndawukeneye yego sheri uzomanuke tuvugane tubonane hari ubu niyo atuma avuga ati basi je nduge urabona muhira bamugosora ingoye have hama mbiza rero wa musore aratekeye aramanutse neza cane araje kugira babonane na sheri wiwe hama asubira inyuma ku kazi akanya yari yakaronse urabona ukuntu baduta mu makosa urabibona kweli Aha. aramanutse Yego. kandi yari ku kazi aritangiye urukundo ntago hama rero ewa nta kindi cyabaye yaciye aramanuka urabona imiduga n'igitorosha Atari ukuntu iwawe. cabuze umusore atebeye mu nzira akora ubamba yishyizemo inziko oya brema mubumva inziga ariko wowe arabishyiramo wamaze kuva imuyinga kugera ibujuba kuri 50,000 wewe ntekereza iri bujumbura ahantu twama tugira kuri 12,000 ibandanirize shaka nuko rero yego reka tuduze ijambo ribandanye riba umunoni aha hama aramanutse umwigeme yari yiteze ko n'imiburiburi niyateba amushikira nk'isaha 5 yego umusore acayashika isaha 9 urakoze ashitse za saha 9 agiye gushikira wa mwigeme yamushikira isaha 10 ko banza kurondera uburaro yego amushikira iyo saha 11 ngo jewe nabivuyemwo jewe sinkigukeneye kandi wanyeretse kutakinkunda yego ntukishuhiye kare nakukaza wari gushika wiruka isaha 5 waciye none raba amasaha ushikiye ibaze vraiment ninde yovyemera jewe ndabihevye ndabivuyemo dubihagarike kivu ego imbere yuko tubandanye banza ubabarire uwo mukobwa oya abivuga nuko yabivuze nuko yabivuze aramwereka isaha yari yambaye n'agasaha kamwe yamuha ka disiko ubwe bwa disiko kamwe ko gufata mu kuboko nkaho ucubona ko yafashwe aka anyu kambaye narafashwe ari intara umubonye yambaye basa nubaza nusubira asha naho abashaka bakata mu saha kumugora ashaka nakakigurira akikiyambika tuvuga ati umukobwa yarafashwe ndakuwe mukabana ugenda kubaza uzi kubyogorana umukobwa yambaye isaha aba yarafashwe yego musanze we nkaho musanze hasi no pambutse hari imitumbi n'intara uwambaye nk'akajya gasa tubandanize na topic yafise dozone nukuvuga rero aramweretse wategeza kushika n'imiburiburi saha 5 watevye ariko raba ugiye gushika amasaha yamaze kwiterera ubona tuvuga niki kandi uko burira nabonye yuko utakinkunda ntunkunda vyaheze nanje nabivuyemwo amaze kuvuga rero ko abivuyemwo hace yakurikira iki umusore aricurikiriye atangiye kwiyumvira itike ryiwe yakonsomye amanuka pesa mbere atangiye kwiyumvira
ingene aza gufungura n'amafaranga aza kugenda abwira wa mwigeme ati ntacyo mugabo jewe ndacagukunda ivyo ugira vyose ndacagukunda naho wansesaguje ego none tugira tuti mbega uyo musore kumwigeme yamaze kumwihakana nawe akore nk'uko nyene amwihakane ni ugufasha uwo muhungu umuhungu rero baze bamufashe yaritanze agati ke kiwesha aramanuka vrema arakonsoma amutwama tumanuka ku 12,000 yaje kuri 50 ageze Bujumbura avuga ati je rero friend ndagenda kumuraba kandi mwibuke yuko imodoka ubuzigenda zihagarara igihe zipfa imana idukinga izo sanganya mbwo arigiye n'amasanganya aba nkumva hese amusama waciye kutashirako vrema atazi n'ivyabaye kutashirako yuko bukeye kwa mbere azinduka ku kazi kandi asubira kuduga uburaro ego hama ikindi tutokwibagira neza niki ni ikintu cyitwa uburaro ugufungura n'umwanya yataye amariski yo kuva ku kazi yose urumva yes baze rero muhanure hama uwo mwigeme nawe mu muhanura iki mwihweje iyo nyifato y'uwo mwigeme dose ari nkawe wari kugira gute nawe aramvugira abakobwa n'ubwa mbere uguye mu makosa ukayemera uwo mwigeme mu makosa jewe ariko rero je ndi umuhungu je no canduka kandi ndabivamo reka n'umuntu ucubivamo je sino hano ubwo munsi ndavyemere mpanura nka kabiri nka gatatu nigira ingwangwari nkigira ariko nawe tuvugisha ukuri wewe umuntu yaraje agufitiye igishika nawe umufitiye igishika umwiteze ko muza kuba muri kumwe nko kuva isaha 5 umuyaga kugira ngo murepare ya micanke mwongere muri kipere na ya misi yose mumaze mutabonana mutuba ku rukundo hanyuma oya banzurindire Dorsi reka namuvugire umwigeme arafise ukuri afise ukuri gute karabaye reka turagoye umunsi arashigikiye umukobwa rabo mwanya wose ego hama umuntu acaza kandi aho rero ni 11 ejo mu gatondo azinduka yarubika acomuka uwo vyihanganira sawa ntaco nta muhungu yivumbura iyo mwuga uhebe oya ukuri urakuvuga je urazi ko ndabibona uwo mukobwa nabanza arabe tumanye igihe kingana gute shere wanje tutabonana ica kabiri mbega duhe dusanze tuvugana gute mbega amanutse maze bimaze kwanga kangahe tubitegura bikanga kubw'akazi alors acaraba kuviyava gushika ngaha urumva habaye ikibazo cyo kutabanza kumviriza umuhungu kuko urumva umuhungu yashitse umukobwa wo kumugwa mu ndanga muramutse nyambari ibijya bintu bagira byo gukumburukanya ngo abigire we yahise amusama ngo sinkeneye urabona Rubambo dufate nkaho umukobwa nawe yodoze ruguru urabibona ubona ukuntu abahungu bitanga cyane kuko abakobwa bakwitanga cyane ni gakuzo kumva uwo mukobwa basingara n'amanutse yabatabonye uwundi musore gamana yanjye baranamanutse aho abakobwa gake ku muryango ikimbabaza rero ni washavura ubwa mbere ubwo umubwira ati nawe uramanuka cyane nawe uraduga urazi yuko umwigeme afise amasaha adashobora kuvira muhiri wabo neza cyane neza apana n'amasaha umungu nawe yisoneye ntajya kubundabunda ku rupangu kirazira arashika bakamubona shika hakiri kare rero bakubone ayo yandi masaha uja kurenza kuwijana haki ariko none bwagorovye ugira iki ariko none kivu wewe rero yabonye ati none uyu muntu aje 11 ntawuzi ko yari na 30 cyangwa na 45 mugabo bwari bwitereye avuga ati none uyu dusha tuyagiki imirimo izo bitanguye ku mwigeme uravyumva Ego. Ti rero je nabivuyemwe guhera saa 5 yisigiye gusiba. Umukobwa arakora. Umwigeme yisigiye gusiba. Arakora. Akazi ko muhira kajya ku mwaka wa gatanu. Urona ruba ariko rero uramaze kwishira mu kibanza cy'umuntu akora. Ugenda kumenya stress agira utaguye n'abakazi. Ego vraiment. Nuco ubona yuko afite stress nyinshi. Rero ko abonye anakwandikiye bushima. Je nibaza yuko basha nibaza yuko uko biri kose imbere yuko umukobwa agaragaza umubabaro ishavu giwe yari kubanza akamaze kushasha ivyo uzi nukuntu dukumburanye ari abana bazi no kurira abana sha akarira akamurega nkore amagozo uri kuntu akumva mukurira
mukoreraho aravuga ati uraza baza kuntereta vraiment oya urumva ati avuga ati urazi abaza kundondera ni benshi. mugabo rero n'umukobwa bituma akumbura uwo munsi tuvugana ikintu kimwe yabuze rendezvous yari yishe arindiriye inshuti yiwe umusheri none umuhungu wewe n'umuhungu wewe arabuze rendezvous yisho ni cyambere icya kabiri ni yaprenge risque zo guheba akazi icya gatatu ni yakonsinya amafaranga yoriyemo ruguru tuvugane none ayo mafaranga ayagenda gusa yoyo ntagenda none mbeho ndakubaze kurepara urukundo ko tumenyereye ko umukobwa ko tumenyereye ko umurundi kazi yarezwe agira icyo bitwa patience mu buzima akihangana akamenya gutwara ibintu bwake apana gutarukira hejuru babyita insimba rubebe umukobwa w'umurundi kazi nta bisimba rubebe kubera ko ahita amusama amusomera aho kubanza kumubaza ati sheri byagenze gute vraiment winginge utange keya wewe ivyo ni biki ngaho umviriza gatoya reka rero baduhanure hama turaza kuraba uri mukuri nibaze vraiment badushigiki bambwira yes mwamaze rero kumva topic y'uno munsi ejo mu gatondo message tuzozishikirako tuzisome twongere tuyinoganze ko gatoya tubanaye duhe impanuro uno mwingeme wacu n'umuhungu nawe nyene ko kuko bien sûr ni wewe amaze shimire kwanza kivumbi kona yashize inkuru yanje habona yavuze ko mba mukanyosha nega shangiriye nawe nugire gute reka revuge ariko ntiturasubirana ego ntibarasubirana kwa message nizirahera gusoma mugabo uko biri kose uradigadigwa kuvuga pardon araza kuja ku murongo indimwo yes nuko rero abantu twaye duteramanye muri PM show tubabwire bye bye mubande mugira ibihe byiza mu banyu no mu banyu abari mu mabus mugira urugendo rwiza abataramiye mu ngi wabo mu miryango tubabwire ngo big up mwubahwe abatwakuye abatwandikiye merci beaucoup nous vous disons merci sana merci ciao bye bye na kesho mugira umugoroba mwiza kwa bose bashoboye ko twakwira nabo twakiriye bye bye bye